abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi muguzo kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasima Nakiza ndaye gutunganiriza. Mu kiganiro kino munsi mugenzanje Samuel niyo kwizera aganira na Oscar Warugira aho bavugana kuvyerekeye ubukene. Reka tubatege yombi. Uyu munsi tuza kuganira ingene ubukene bushobora gutuma amahoro ahungabana. Ubukene ni imwe mu ntambamyi ishobora gutuma abantu babaho badatekaniwe, kuko kumbure umuntu ashobora kurondera ikimufasha mu buryo ubu canke ubundi, ariko kubera ubwo bukene ntashobore kugishikako. Mbega none nibiki vyerekana ko ubukene bushobora gutuma amahoro ahungabana? Ibimenyetso vyerekana ubukene mu gihugu canke mu miryango ni ibihe? Mbega umuntu arashobora kugira ubukene bwo mu mutima bigaheza bigatuma agira ubukene bwo mu mufuko canke bw'ivyo kurya? Inzira nyakuri umuntu akwiye gucamwo mu kurwanya ubukene ni iyihe? Ivyo n'ibindi nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Tukaba turi kumwe n'umutumire ni Oscar Warugira. Ndakora mukije ndaguhaye n'ikaze. Murakoze cyane, kandi ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Murakoze. Samuel niyo kwizera ni jewe ndemesheje kino kiganiro. Reka twese tubahe ikaze mu idonido ryacu. Nkuko rero twabivuze, tuza kuganira turabe nimba ubukene bushobora gutuma amahoro ahungabana. Ariko twagomba mubanze mutubwire ibimenyetso vyerekana ubukene ni ibihe, haba mu miryango eka mbere no ku gihugu. Duhereye mu miryango. Okay, murakoze cyane. Nibaza yuko imvugo y'ubukene canke ikintu citwa ubukene ni ikintu gikunda kuvugwa cyane, hanyuma ivyigwa ni vyinshi vyakozwe kandi ibitabo ni vyinshi vyanditswe kubijanye n'ubukene. Mugabo muri rusangi iyo two turavuga ubukene hariho insiguro nyinshi zitangwa. Nk'ibanki y'isi yose ikiravuga ubukene ivuga iti ubukene naho hantu umuntu ashika ntashobora kuronka ivyankenerwa vy'ibanze. No kuvuga umuntu ntaronka ivyo afungura, ntaronka akikumusaya, ntaronka ivyo yambara, bakaja kure bakavuga ntaronke n'uburyo ashobora kwivuza agwaye, umuntu adashobora kurya ivyo kurya bikwiriye ngo ajye gatatu ku munsi kandi ajye ivyo kurya bifasha umubiri, agacajamwe ibintu byinshi by'ingwara n'ibindi byinshi bishobora kuzanana navyo. Mugabo hari n'abandi usanga bavuga ati umuntu arakenye kubera ko adafise amafaranga, adafise ahaba hiwe, adafise imodoka yiwe. Hariho insiguro ifatiye kugereranya abantu. Mugabo muri rusangi bose bazaguhurira hamwe iyo tuvuze ko umuntu akenye canke ari mu bukene, bisigura yuko hari ibintu vyankenerwa umuntu ategeza kugira mu buzima mugabo adashobora kuronka naho yoba yavyifuza. Muri ico gihe rero umuntu acavuga ko ari umukene. Navyo ibintu vyankenerwa vy'ibanze turabizi twese, ni ivyo bintu bituma ubuzima bubaho. Twavuze ivyo kurya, nta muntu aba hatarya, amazi yo kunywa, umuntu aryama, umuntu atagira ntajyama, amagara yiwe arasinzikara, umuntu agwa adashobora kwivuza ni ngorane. Mugabishika ku rundi rwego nk'ivyo nako ndavuga nk'ishiramwe mpuzamakungu ONU canke riba rifatiye ko n'ibindi bagira bakavuga ati no kuja mu ishure adashobora kuronka uburyo bwo kuja mu ishure aho yiga. Ivyo byose ni ibimenyetso vyerekana ko umuntu aba afise ubukene. Ku bihugu barafise uburyo babipanga naho nyene, bakerekana bati igihugu kiri mu bukene kirangwa n'ibi. Kenshi usanga ari igihugu gitunzwe n'amadeni menshi, igihugu abantu babo bakavuga ati adashobora kuronka amahera ashika ku $1 rimwe ku munsi, akaba n'ibindi vyinshi. Mugabo uko tuzi ibihugu bipanze kenshi, ibihugu kenshi usanga birimo imice mw'abantu batatu. Bakavuga abantu batunze cyane, bakavuga abantu bari hagati na hagati, n'abandi bantu bakenye cyane urumva badafise ibikenewe bikwiye. Rero iyo bariko barapanga ibihugu bakaba igihugu kirakenye, kirimwe abantu benshi batishoboye bakenye bataronka ivyo bakeneye, usanga ari wo muce munini
igihugu gitunze naco usanga kirimwo abantu benshi bafise uburyo bwinshi, hamwe nabo bafise ububayabaya akaribo benshi, abo bitwa ko bakenye bakaba ari bake. Aho rero n'ibindi bihugu baca bashira hagati na hagati bidafise abantu batunze cyane, kandi bigerageza kugereranya bikagira hafi uburinganire bw'abantu bafise uburyo bwo kubaho n'abatabufise, mu ukabona neza ko bafise urugero rwo hati na hagati bariko. Rero iyo bafashe ibihugu bakabipanga, baza kuraba ati mbega igihugu cinjiza amahera angana gute ku munsi. Ibiharo bakora rimwe na rimwe ntibiba ari nabyo, kuko hari ibintu byinshi nko mu Burundi dukora bidaharurwa. Hari ibintu dukoresha mu mazu, mu miryango, mugabo atanumwe aza kubiharura. Mugabo hari ibihugu bashobora guharura umuce munini w'ibintu byose biko birakora amafaranga ariko barinjiza, bagaca bavuga ati abarundi ntibaronka umuce munini ushikana n'idolari rimwe ku munsi, abantu benshi ntabyo bashikana. Rero ico gihugu kice kija ku murongo w'abantu bakenye. Mugabo ku vy'ukuri iyo bavuze ko umuntu adashikana idolari rimwe ku munsi, biba vyagenze gute, baharuye gute, bafatiye kuki? Naho rero bica bigoranira. Mugabo makunga arafise uburyo apanga ibihugu akavuga ati kirakenye. Ibindi ni yugeze mu gihugu urabona ibimenyetso bimwe bimwe, hari amazi ameze gute, hari amabarabara ameze gute, mbega barafise vyankenerwa byose bituma abantu babaho, barafise amazi meza yo kunywa, barafise uburaro bwiza abantu babamwo. Ibihugu birafise uko nyene baraba ivyo bintu byose bakavuga ati umuce w'abantu benshi ufise ibintu byose bikenewe, kandi igihugu kirafise uburyo cubatse neza. Hariho n'ubwo rufatiro rw'amafaranga, bavuga ati amafaranga y'igwa arafise agaciro ntaco afise, bisigura ko badafise umwimbo, badafise ibyo bashora hanze, batunzwe n'ibyo bakura hanze gusa. Ivyo byose ni ivyigwa binini bagira, hama bagaheza bagapanga bati iki gihugu kiratunze kurusha ikindi, kubera amahera cinjiza, kubera burya abantu bacu babayeho, kubera ivyo gifise mu gihugu bigaragara, ubutare, ibiki n'ibindi vyinshi. Bashobora kuvuga bati ubutunzi bwabo bungana uku bageranije n'abandi. Mugabo vyose n'ibiharo byo kugerageza kugereranya, kuko kundi rwego ngira turaza kubona ku butunzi bugoye gusigura. Murakoze cyane. Urumva yuko bisigura yuko igihugu gishobora kuba citwa ko gitunze abantu, mugabo hakaba harimo imiryango ikenye cyane gose. Ahubwo nivyo biriho cyane. Igihugu kirashobora gutunga harimo abantu bakenye, kubera yuko igihugu kirashobora gutunga muga uburyo basabikanye ubutunzi bikaba bidashikira abantu bose. Nivyo kenshi bikunda kuba. Hari ibihugu bimwe bigerageza bigasabikanya ubutunzi bifise. Mbega mumvuze gusabikanya ubutunzi, ni ukuvuga ni bwa butunzi dufate nk'ubutare buba buri mu gihugu, igihe canke bitoro n'ibindi vyose igihugu gishobora gushora, hama kibushoye kigaca gikora ibintu byose vyankenegwa abantu bakeneye, kikubaka amabarabara, amavuriro, ivyo bintu byose bituma abantu babaho neza, biteza gukorwa n'igihugu kikabikora. Kuko igihugu mu isanzwe kigizwe n'abantu, mugabo bantu bategezwa kugira ivyo byose bakeneye. Hari n'ibigera kure bikavuga biti abantu bari mu gihugu ntidukeneye ko hari umuntu agira inzara, kubera ubutunzi igihugu gifise. Umuntu wese arandikiwe amafaranga runaka ashobora kuronka. Ibihugu nka za Qatar n'ibindi bihugu za Bahrain n'ibindi byabara bifise ibitoro byinshi, hari ibihugu byinshi byabigize. Umuntu wese akaba afise amafaranga ashobora kuronka, ashobora kumutunga. Ibindi bihugu birashobora kugira bikavuga biti mu gisagara kadushireho uburaro, amahoteli abantu bashobora kujyamwo, kubera badafise uburyo bw'iwabo, mugabo baronka ivyo bajya ntibabura aho barara, ntibabura ivyo bambara. Ivyo byose ni ibintu igihugu bishobora gutunganya kikabikora. Mugabo hari ibindi bihugu ubutunzi buca bugenda mu mugwi umwe w'abantu, cyane cyane abari ku butegetsi. Murakoze, reka turaza kubigarukako. Ariko tukiri kuri iki c'ubukene, mbega hajya ntihashobora kubaho kwitiranya ubukene bwo mu mutwe, mu mutima, n'ubukene bwo mu mufuko canke bw'ibindi biboneka? Ubukene bwo mu mutwe, bwo mu mutima, bwo mu mufuko birashoboka. Mugabo nibaza yuko ubwo ari bwo bwose tuza kuraba ikiza kuvamwo. Dufate ubwo mu mutima tubanze tubwihoze gato, tuvuga ubwo mu mutwe. Ubwo mu mutwe no kuvuga ngo imbere yanje hari ibintu vyiza nshobora kuronka, mugabo sinfise ubushobozi bwo kwiyumvira kugira ivyo ntashoboye kubironka. Inkicwa n'inzara, kandi ku vy'ukuri
hariho ibintu biriho muga ko ntashobora kwiyumvira ngo ushike kure ivyo nkabibura ubwo mu mfuko bwo urumva nivyo nakoze nico naronse bijya biboneka naronse amafaranga nagize niki urumva ndafise inzu ndafise ahomba ndafise ivyonja ndafise aho ndara n'ibindi vyose ndashobora kubaho ngwaye nkivuza ivyo vyose urumva n'ibintu biba biboneka rero ikiza kugorana iyo tuvuze ubukene bwo mu mutima rero nurundi rwego kubera yuko ugiye kuraba umuntu akenye mu mutima afise ubukene bwo mu mutima n'aba afise ibintu byinshi n'aba afise ibyo bintu byose afise agumana umwumwa w'ibintu mbega udufashije kudusigurira ubwo bukene bwo mu mutima twobusigura gute ubukene bwo mu mutima dushobora kubusigura uburyo bubiri hariho muri kamere y'umuntu hariho n'ibijyanye n'impwemu muri kamere y'umuntu hariho abantu bagomba kwegeranya ibintu byose bakama niyo mubajije uti uri n'amafaranga kugira ngo ntayafise kandi ayafise hariho abantu ushobora gusanga muhiri wabo barya nabi bajya ahantu habi baba mu nzu mbi kandi amahera batayabuze amahera bumva iciza ari ukuyabika ngo bayagumane mu gifaransa babita bavara barafise ibyo bintu byose mugabo ntibashobora kubikoresha kugira ngo bashobore kubaho neza ikibagiwe cyo no kuvuga ngo bagire undi muntu bafashije bonye n'ubwabo barabifise ubutunzi buriho amafaranga muri banki ariyo mugabo bagira ibijumbu misi yose kugira bagure ikiro cy'inyama ngo bafungure n'ingorane kuko tumenga amahera aragiye arahombye ure n'umuntu kuvyukuri muri kamere kiyo mutima arakenye arafise ibintu yakojeje ubwenge aravyegeranya mugabo ntashobora kubikoresha kuneza yiwe ugasanga abana biwe uko babayeho uburyo bambara n'uburyo bafungura ntibishemiye kandi afise byose ugasanga niyagwaye kugira ashobore kwivuza yumva umengo ni inkota bamucumisa kubera sohoye amafaranga ikimunezera nuko aguma amakonte yuzuye abona amafaranga yafise kuko by'ukuri arakenye mu mutima kuko na bya bintu atunze ntaco bikorera mu marira by'ukuri nta n'uwari karabifashisha aho rero ni mu buryo bwa kamere y'umuntu mu buryo bw'umutima rero ni hamwe tuca tugaruka tukavuga tuti mu buryo bw'impwemu ndagomba mudufashe nyene ngaho nyene kuko urumva abakristo kenshi hari aho mfise Yesu ntaco nkenye ni muri iyo ntumbero muriko murabisigura uruhande rumwe nivyo afise Yesu ntaco akenye mugabo n'umuntu arakeneye n'uburyo sivyo muga Bibiliya itubwira ngo turondere bwa mbere ubwami bw'Imana ibindi tuzovyongerwa umuntu akenye mu mutima mu buryo bw'impwemu aranyuranya ibintu agomba kurondera ibintu Imana ikaza kuza mu nyuma ugasanga rero uwo muntu ku by'ukuri afise Imana ubumana nibuke muri we na ugasanga muri we ku by'ukuri arafise washaka n'ibyo ntashobora kuba bifise mugabo wa mutima wo kugira neza wo gufasha abandi wo gukora ivy'Imana ishaka akamera nka wa mutunzi Yesu atanga akarorero Yesu avuga ati ahubwo biroroshe kwingamiya ica mw'izuru ry'urushinge gusoma umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana ugasanga bwa butunzi afise bya bintu afise ahubwo nivyo bimubujije by'ukuri gushikira Imana by'ukuri uwo rero abafise ingorane kandi nibaza yuko atanisha heza ngo aterere mu kibano birababaje ko ishengero ryuzuyemwo cane abo bantu kuko iyo abatari bo benshi buzuyemwo ntituba dufise abantu mu ishengero barara inzara ntituba dufise abantu mu ishengero batagira aho baba ntituba dufise mu ishengero abana badashobora kwiga ntituba dufise mu ishengero abantu bafungirwa mu bitaro ko mu mashengero menshi turafise abantu bafise amafaranga mugabo kubera yuko abantu gushika kuri no saha bafise ayo mafaranga bumva umengo n'amafaranga yabo Imana yabahaye kugira ngo bashobore gukora ibikorwa vy'Imana baca bayagumana nawe rero tubashira mu bakene mu buryo bw'impwemu barakenye gose kuko Bibiliya iratomoye ivyo bintu byose tuzobisiga ngaha kwisi Imana rero yabiguhaye yabigoye kugira ngo ufashe gukwiza ubwami bw'Imana nabwo ubwami bw'Imana buri mu gufasha imfuvyi n'aboro n'ibiki byose rero ivyo tudashoboye kubikora ngo dusabikanye bica bigorana uribuka intumwa ziko zirashwana ngo Yesu yononye ubutunzi bwari gufasha aboro Yesu agaca ababwira ati oya aboro muzokwamana burya hari igihe tuvyibagira ko aboro tuzokwamana rero Imana igutoranije ikaguha ibintu vyinshi mu bisanzwe uri umuntu w'Imana afise ubutunzi mu muhemu ivyo bintu sigwawe Imana bigoye kugira ngo ubifashisha abandi bantu Imana bigoye kugira ngo usahirize abandi bantu bafise ibibazo ni naho bikuzanira umunezero
ntugwize amazu yiwawe uzoraga abana n'ibindi byose ngo wibagire yuko umubiri wa Kristo harimwo abantu bakeneye gufashwa kandi barahari. Rero ubwo butunzi saba Imana iguha ubwenge uburyo buhereza abantu bashobore gufashwa. Ico nico nibaza kibuze cyane. Ubundi muvuga muti hariho ubukene bwo mu buryo bw'imwemu bwatumye haca havuka ubukene mu kibano cyangwa mu mashingiro, ubukene bwo mu buryo bwo mu mufuko cyangwa bwo gukena ivyo kurya. Iyo ubutunzi muri mwemu baburimwo hari ibintu byinshi tuba twaragabanije mu kibano, hari ingwane nyinshi tuba twarakuye muga kubera bwagumye bwiyongera ari bwinshi no mw'ishengero ry'Imana tugumana baboro na babakene kandi ari benshi kandi bari kumwe natwe kandi baturaba twihweza. Ugasanga ku by'ukuri twasengeye hamwe twese turahejeje, bamwe bagiye kuryama badafunguye, abandi bagiye kwihereza amameza yuzuye. Noneho n'umubiri wa Kristo murakoze cyane. Aho numva ko hari akabazo gayakuba. Tuzatwamaze gushikira ikindi kibazo c'inkomoko z'ubukene. Turumva yuko inkomoko imwe ari yo abantu bakenye mu buryo bw'imwemu, haca haduka ubundi bukene buvuye mu buryo bwo mu mufuko canke bwo gukena ivyo kurya kubera hari abakenye mu buryo bw'imwemu. Mbega izindi nkomoko z'ubukene nizihe? Izindi nkomoko z'ubukene hariho ivyo bita ubunebwe. Hariho ubunebwe no kuvuga abantu ntibakora ku rwego bateza gushikako. Ni kuvuga izo ni inkomoko zishobora kukuvako ubwawe nk'umuntu ufise amasaha 28 uburyo yakoresha birakuraba kandi bica bisigura n'umwimbu uzoronka. Rero hari igihe usanga umuntu bisaba ko ategura urutonde rwiza rw'ibikorwa akora amagakora. Hari abantu bitega yuko washaka no mu nsengero zacu baguma basenga ngo Imana ibahezagire ubwa nta kintu kimwe ari karakora kigaragara. None Imana izochezagire ifatiye kuki? Nico gituma abantu bakwiye kuja ku kazi bagakora. Iyo tuvuze gukora rero nico kintu cyose gituma umuntu naronka ikintu kimubeshaho kandi atavyo kuvuga ngo ikingo sindagikora ikintu naco ndagikora. Icuronse cyo ushobora gukora ku nguvu n'amaboko n'ubwenge Imana baraguhaye ukwiye kugikora atakuvuga ngo ndabitinye canke ndabisuzuguye. Dufise ikibazo uri kubera yuko hari ibyo twigishijwe, hari ubugi kibano capanzwe, iyo twiza amashure hari ibyo batubwira bateza guca tuja gukora twigiye n'ibindi byose. Mugabo mu bisanzwe akazi kintu cyose umuntu akora kizana uburyo, kizana amafaranga, kizana ubutunzi. Rero gituma umuntu ava mu bukene. Rero ntibikenewe ko uzorora gushikuronke ivyo wigiye kandi ufise izindi mpano muri weze ushobora gukora zigatuma uronka ivyo ushobora gukora bigubeshaho. Nico gituma uciye kwibara bajya abantu bose usanga ari kadandaza ibiyoba, imisigati, ari kagira iki, harabo usanga ariko bakoresha impano zabo mu tuntu bw'abantu babaha amahera. Bajya bose bakwiye kumva ko bari ku kazi kandi bakabikora n'umutima ubishaka. Mugabo bakabikora afise integuro yuko kuvyukuri ivyo bizovamwo kubatunga no gutunga imiryango yabo. Ico rero umuco wo kudakora wo kunebwa no kugaya akazi urashobora gutuma abantu baguma mu bukene badashobora ntibasahiriza. Kera hari umuco wo kwicara kuri bata ngahi Bujumbura ugasanga abantu bose bicaye kuri bata niho bicaye. Mugabo wicaye kuri bata ni nazo guhana ijana ryanirigara y'Ubujumbura. Mugabo no hagati mu gihugu hose amarigara usanga ari ugasanga niho bicaye baroreyire baronkubuzi bagira ikiniki. Mugabo kuvyukuri ugiye ugafata vya biyo abantu badandaza no kumvuga ngo abana nibwe kudandaza abana gusa, abantu bose barakwiye kubidandaza kugira bibaha amafaranga. Ugiye ugafata za nanasi vya bindi byose kintu cyose gishobora kugira hamwe ukabikora n'umutima uvuga uti ibi nivyo uno mwanya mfise nshobora gukora, reka renda bikore ntumbereye intumbero. No kuvuga birashobora kuvamwo ibintu bitunga umuryango bikagutunga na wewe. Numvise ntaye kuri BBC y'umuntu yatanguye kotsa ibigori muri Kenya kwibarabara, yigishije abana biwe bose bariga kaminuza baraziheza yotsa ibigori. Ati none umunsi ndacabyotsa sindabiheba kubera yuko nivyo nakoze bituma ntunga umuryango ndakuramwo ubuzima. Ibigori kotsa ibigori kwibarabara. Ni kuvuga rero nta kugaya akazi akariko kose gashobora kuvamwo ubuzima. Rero Imana iduhaye inguvu kaduha ubwo bwenge tukabukoresha biratuma dushobora gushika kuva muri bwa bukene. Rero ubunebwe ni ikintu kimwe gishobora gutuma haba izo ngorane. Hama ikindi nuko ashobora kuba nyene nko ku bihugu
ukudatunganya neza iby'intwaro n'ibyo butunzi mu gihugu bishobora gutuma ibihugu biguma mu bukene canke amashengero canke amashirahamwe ugasanga nyine bice biguma mu bukene. No mu miryango rero hari abantu usanga batazi gutunganya ibintu, ugasanga amahera yose yaronse akahiganwa n'abandi bantu, akeneye gucambara nka naka, akeneye gucajya nka naka, ntamenye kumenya ati mbega ibintu ndabitunganya gute. Ibindi bihugu ugasanga kubera ibiturire akamwana wa mama n'ibindi, harimwo abantu bake baca bagomba gufata ibintu byose bavyigungire ko bonyene bagaca bibagira abandi. Iyo bajire gupanga bagasanga abantu benshi bari mu bukene, ca gihugu naho gifise abantu bafise amahera menshi, ugasanga umuntu umwe yambaye isaha y'imiliyoni 30 muga hari umurongo w'abantu 100,000 batagira n'amazu bararamo, bagipanga mu bihugu bikenya naho kirimo abantu batunze bake bake. Ku ruhande rw'ibihugu nta yindi nkomoko yibonekeza canke ishobora kuhaba igatuma habaho ubukene. Igihugu uko coba kiri kose naho coba kidafise bwa butunzi kama dusanzwe tuvuga niki, igihugu ku by'ukuri ingorane yacu ni integuro n'uburyo gipangwa. Turafise ibihugu vyashoboye gutera imbere birateza imbere abantu bavyo muga bitari bifise ubutunzi bwinshi. Ibihugu nk'Ubuyapani ugiye kuraba nta bintu byinshi bovuga ngo barafise, muga kubera bapanga ibintu byabo neza bagakoresha ubwenge bakagira iki niki, bakaza iyo bakeneye butare batwara vya biduga twirwa turatangaha, baregeranya ivyo vyuma bakabisuramwo bagakora n'ibintu vyiza, hama bagashobora kwiyumvira ati dukora ibintu vyiza mugabo bidatwara uburyo bwinshi, muga umuntu akibonye aca kigura. Niko imiduga yabo imeze, imiduga yabo myinshi imeze nk'impapuro, mugabo turayigura kubera bazi kuyiha amaforume meza n'ibindi vyinshi. Hakabaho rero ibihugu rero byo gishoboye gutunganya neza ubutunzi gifise, nta kabuza bw'igihugu gishobora gutunga. Muga hakabaho rero ni iyo hageze mu kubiringanisha, hari ibihugu usanga bifise ubutunzi kama bwinshi bushobora gutuma gitera imbere, n'ubundi usanga bufise buke bica bigorana. Mugabo ku vy'ukuri akenshi hariho ico cuko igihugu gitunganijwe nabi. Tuje muri Afrika hari ikibazo cuko Afrika abantu benshi abatashoboye guteza imbere ubumenyi bwa butunzi bwo mu mutwe, abantu benshi bataronse amahirwe yo kwiga, ugasanga abantu benshi baracaba mu buzima bwa kera bwo mu mashamba n'ibindi budateye imbere. Muri ico guteza imbere ico guca bigora. Kutiga rero twavuganaho ko ari inkomoko y'ubukene. Kutiga ni kibazo cyane mu bihugu byinshi byo muri Afrika, kubera incabwenge atari nyinshi bica bigorana. Kandi ibihugu byinshi byateye imbere yo ukagira amatohoza kugira byinshi bitera imbere, byabanje gushira inguvu cyane mu kwigisha abantu, mu kubashira mu mashuri kugira ngo bwa butunzi bwo mu mutwe butera imbere, buce buza bugire gute bufashe gushobora gukora imigambi. Ugiye mu gihugu gushiraho imigambi ugashishira abantu badatahura ibintu batumva, bica bigorana. Ni hamwe abantu uza kubabwira ati dutere ibiti biratuma imvura igwa, bagaca baza kubirandura. Wababwira dukora imigambi ni ugasanga bonyene bariko barayonona kubera ko ntibumva akamaro kavyo. Birasaba rero ko abantu ku by'ukuri bagira urugero runaka rwo kwiyumvira kugira ngo mu mutwe hashobore kwiyumvira iterambere, kandi iterambere rirama rishobora gutera imbere. Abantu bamwe bafata imiti bamubwira ngambwira ati imiti uzoyifata 3 ku munsi, agashavuga ngo ko nasimvye reka ndayifatira rimwe. Yumva umengo nivyo biza kumufasha. Mwumva ubwo n'urugero rwo kwiyumvira kubera umuntu atize ngo asobanukirwe neza ibintu bimeze. Hari mwico rero kizamwo cuko ibihugu bifise abantu benshi batashoboye kuronka amahirwe yo kuja mu ishuri, cyane cyane nko muri Afrika, biragoye kugira ngo iterambere y'ivyo bihugu riboneke. Hama batwara baca babikorera ko gutwara abantu batize bakenye batiyumvira neza, biraborohera bo guca batunga bakoresheje gukoresha ba bantu badafise urugero rwinshi rwo kwiyumvira, bagaca baguma ku butegetsi bo babayeho neza ari bonyene. Mugabo abantu benshi bariko baratwara ari abantu bakenye bari mu bukene. Urabona amasanamu ku mateleviziyo, ugacuraba abategetsi bariko baravuga uburyo basa n'uburyo baje n'abantu bariko barabwira, ugacuraba ikinogo kiri hagati yabo. Mbega bajya abantu bazoshikira bari abantu ijyaye. Waca wibaza uti bajya abantu bamwe bariko baravugana na bari abantu bavuye muri bo muga baciye mu ishure. Abenshi babihawe nuko baronse amahirwe yo kuja mu ishure. Bari batigeze bayaronka gaca usanga ingorane. Urazi ko hari n'abantu benshi usanga nayo mashure kenshi twubaka usanga nta bikoresho afise, basanga nta ntebe ntaki, ugasanga nyine n'abarimu ntabariyo. Kiracari kibazo
iterambere kurivuga mu gihugu kirimo abantu benshi batashoboye kugira amahirwe yo kuja mu ishure riba rikiri kure nk'ukwezi. Ariko urumva yuko amareta ategerezwa kugira utwigoro kugira ngo abanyeshuri bashobora kwiga, ariko ni mu gihe rero turiko turabona urwaruka rumwe n'ubu nyene ruriko ruraheba amashure, aho umuntu agera mu w'icenda akaba ahevye ishure. Mbega ivyo navyo urumva ni ya ntambamyi turiko tugarukamo y'ubukene? Ni intambamyi gose. Babiheba kubera iki? Bafise abo babona imbere bize, urumva kubera kwa kundi twigishwa ko abantu bake bize baca baronka ubuzi, tegereza kuronka ubuzi bwa leta. Rero twageze ahantu tuvuga ngo bose bige, kuko kera higa bake, abake bagaca baronka akazi. Iyo ari integuro y'umukoroni. Twege tuje mu mademokrasi, tugiye mu ntwaro ya demokrasi ngo abantu bose bige, tubarikura ngo bige mbwa tutategura uburyo bazoca babaho. Ubu rero two tugira igicapu c'abantu bize batariko barakora ivyo bize, batagira iki urumva bari kumarigara n'ibindi. Urumva rero bariko bariga baca batangura kuvuga ngo kwiga ntaco bimaze. Mbere bagaca barakona ku ruhande, bagaca bara ku ruhande bakabona hari abantu bashoboye kuronka amafaranga no munsi bitwa ko bafise amafaranga, babaza amashuri bafise nta mashuri bafise. Ba abantu bagaca bavuga ati kwiga bwabo ni ntaco bimaze, mbere n'abatize baratunze, abize ntibashoboye no kugira nico bashitseko. Abana benshi bagaca bagira umuhamagaro muke wo kubandanya amashuri. Mugabo n'ingorane ku gihugu ni bimwe navuga byo gupanga igihugu. Twategeza kumva ko mu gihugu kizoba kirimwo abantu benshi batashoboye kwiga, badafise ubumenyi bukwiye, igihugu kizokwama gikenye. Ivyo ntagire usubira kwiyumvira izindi nzira. Tugende tubaze ibihugu byose tuvuga ngo birateye imbere, duce turaba abantu bavyo urugero bafise bwo kukwiga n'urugero ruri hejuru cyane. Twebwe tugifise abantu benshi batashoboye kwiga amashure, mugabo bisaba ko duhindura izo nyigisho tubigisha, kuko vyinshi turacabandanya vyarindi vy'abakoroni. Ntitugeze twicara ngo tuvuge tuti mbega abantu dukwiye kwiga ibiki, abantu bacu bo kwiga. Igihugu cyose kwiyumvira rero kiti abantu bacu biga iki, tubigisha inyisho twanizi, intumbero dukeneye gushika ko nizihe, biga iki, bakora iki, byose bigaca biba ku buryo bw'uko tuva muri bya bintu byo kwigisha abantu. Ababirigi batwigisha ibintu dushira mu mutwe gusa, mugabo tudashobora no kubikora. Ugasanga umuntu azi kuvuga ibintu no kubisigura, bigisha abantu bazuza kwigisha abandi, abantu baguma biga baja kwigisha abandi, mugabo baza kwicara ngo bakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu, abo ntibigeze babigisha. Niyo ntabwo dukwiye gutera tugashikaho twigisha abantu baja gukora ibintu, kandi tukanahindura ico ciyumvire. Tumenye ko umuntu ubwenge akura mu ishure si ukuja aza gukora akazi. Ubwo bwenge n'ubumufasha gupanga ibintu vyiwe, niyagira iduka ryiwe abazi guharura ibiharura, abazi gupanga imigambi, abazi kwagura ivyo ariko arakora ari wavyikoreye. Ataja muri banki avuga ngo ninafasha gusinya n'ibiki byose ashobora kuvyikorera. Hageze kuja kurangura i Dubai canke adakene umuntu agenda kumusobanura ko yari izindi marazizi, ahageze gusa yisigura akora ibintu vyiwe. Niko kamaro ko kwiga. Murakoze cyane. Ko turarabira hamwe ingene ubukene bushobora gutuma haba guhungabana kw'amahoro. Rero twariko turabira hamwe ubukene ubwo ari bwo, tubona n'inkomoko z'ubukene. Kumbure mu kiganiro gikurikira tuzobandanya kugira ngo turabe rero neza na neza ingene ubukene butuma amahoro ahungabana. Umutumire twari kumwe rero muri kino kiganiro ni Oscar Nduwarugira. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye gose kandi ndashimiye n'abadukurikiranye. Murakoze. Ni Samuel niyo kwizera narinda kiremesheje. Turakengurukiye umutumire wacu Oscar Nduwarugira yatuganiririye. Tukengurukiye na Samuel niyo kwizera yararemesheje kino kiganiro. Rero Dasmana Kiza ndakibatunganiriza, nkaba ndabifuriza umunsi mwiza. Ufite ikibazo cyo kunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp cyangwa dusanga aho dukorera imirohero ya mbere ibarabara gitiro Gerard inimero 27. Naho butaha. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com
canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.